Turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru mu bushikiranganji bw'intoragati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kubashikana muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho iyo komine yafashe ya mbere mu guteza imbere amakoperative atandukanye. Aha twovuga nk'amakoperative akorera mu gisata c'uburimyi hamwe n'amakoperative akorera mu gisata c'ubworozi. Mw'idonido ry'ikiganiro cacu rero uyu munsi tuja kurabira hamwe ingene koperative y'abarimyi b'umuceri yifashe n'umwimbu bagezeko uyu munsi. Twaraganiriye na musitanteri w'iyo komine, aratubwira muri rusangi ingene amakoperative yifashe, aho amenyesha ko muri iyo komine biteze umwimbu ushimishije, gutyo abenegihugu bakazohatorera koyoko n'igihugu muri rusangi. Hano mu komine yacu Gihanga ubu turashima yuko akavura kasa nakaguye neza, tukatubona yuko n'imirima imeze neza, ankamenyesha ko nk'ibiterwa mbumbarugo cyane cyane igiterwa c'ibigori tubona ko kimeze neza kandi umwimbu tubona yuko uzoba mwiza cyane gose. Ibiterwa c'umuceri naho nyene kuvyukuri imirima isa neza, mbere hamwe hamwe twatanguye gusarura, kandi abariko barasarura kuvyukuri barashima ko umwimbu baronse bariko bararonka uruta uwo bari baronse umwaka wahera. Ivyo rero bigatumwa nuko akavura kaguye, kandi baronse n'umwavu yafumbire novuga nti yari ikenewe ku gihe, kandi baronka iyo bari bipfuza. Ivyo rero biratanga icizere yuko abenegihugu vy'ukuri bagiye kubukura mu cibo, maze mbere na ryahangiro yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko nawe ukaronka amafaranga, tugiye kubishikako, kuko kuvy'ukuri nta muntu n'umwe kuvy'ukuri widoga, bose barakenguruka. Hanyuma abenegihugu baragerageza gukorera hamwe mu makoperative, kuko harimo akarusho ntangere na cyane cyane nko ku giterwa c'umuceri, kuko gisaba uburyo butari buke. Bari mu makoperative biraborohera kuronka ingurane zo gushobora kurima uwo muceri, no kuronka novuga nti abahinga bakurikirana bari hamwe, na cyane cyane yuko bisaba abagoronome baba hafi. Ivyo rero ni ibintu dukenguruka, tugakengurukira n'ishira hamwe na cyane cyane SRDI naryo nyene ribafata mu mugongo, haba mbere n'amakoperative samwe nayo nyene mu ntara. Turakengurukiranya kubahagura amatari ko yashizeho imigwi y'abantu bakurikirana ayo makoperative sangwe na cyane cyane mu burimyi barimwo n'ubworozi, kugira ngo ntibakore bahomba. Ati dufise umwizero ko igiciro c'umuceri kizogabanuka. Ivyo vyose twaba tubikesha ko imvura uyu mwaka yaguye neza, kandi tukaroswa n'ifumbire ku gihe. Hama ku giterwa c'umuceri naho nyene umwimbu twiteze ni mwinshi cane, kuko imvura naho nyene yarafashije, kuko dusanzwe turima umuceri ahantu dusanzwe tuvomera n'inzuzi. Imvura itari kiragwa, amazi naho nyene agira ikibazo, araba make, ariko kubera ko akavura kagiye karagwa amazi yarabonetse neza ku rugero rushimishije cane, kandi n'ifumbire yarabonetse. Tugakengurukira cane nyakubahwa mushikiranganje wacu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, baragize ingufu cane kugira ngo bahimirize ababijejwe gutanga iyo fumbire ku gihe. Ivyo rero kuvyukuri turabona ko umwimbu n'abariko barasarura, twatanga gusarura igiterwa c'umuceri twarimye mu gihe cici, kuvyukuri umwimbu mwiza cane. Ndabaye nk'akarorero, hariho nk'ahantu umuntu yakura itoni 3, hanyibwire yuko yaronse itoni zishika 5. Mwakweze yaronse itoni 3, yaronse itoni zishika 5. Ivyo rero nkabuvuga nti ni ibintu byo kwishimira, kandi nta numwe yidoga ku mwimbu, bose barakenguruka gose cane. Mbere bakavuga bati ese vyo kwamuko baduhereza ifumbire ku gihe, mbere ifumbire novuga nti y'akanovera. Ivyo rero
biratanga icizere mbere yuko na bya biciro vyariko birasa n'ibiduga biko bizogabanuka kugira ngo n'utashoboye kurima nawe nyene azoshoboye kubisuma gusuma ivyo vyimburwa ivyo bifungurwa ku giciro gitoya kandi nta nkeka vuba ibico biramanuka kuko umwimbuzo bari mwinshi cyane. Ati mu ntumbero yo kubandanya duteza imbere igisata c'uburimyi tubandanya guhimiriza abene gihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere na cane ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, aho mbere yateye akamo n'abene gihugu bo muri komine arongoye ya Gihanga ko bo kwijukira no kurima muci bakongera bakavomera n'imirima yabo. Ku vy'ukuri hariho ivyiyumviro dushira imbere kugira ngo tubandanye duteza imbere ibitegwa canke uburimyi mu komine yacu ya Gihanga. Ubwa mbere turiko turahimiriza bene gihugu gushobora gukoresha umwavu w'ikirundi kuko turamaze kubona yuko usahiriza bigatuma mbere nawe yafumbire turondera duca dukoresha nkeya mu gihe tuba twakoresheje umwavu nuvuga nti dusanzwe dukura haba mu duhabwa n'ibitungwa duhabwa na yazanyabarega tuko turamiza bene yo byukuri kubikoresha cyane gose kuko nivyo biterwa mu mbarugo hani wacu Gihanga ntibakoresha umwavu n'ifumbire ntabakoresha ariko tuko turabahimiriza yuko bakoresha bazashira mu umwavu kugira ngo turonke byinshi ko turamaze kubona ari nk'umwavu akoresheje turana ko yimbura cyane kuruta naho isi taratituka cyane turana uko ubikoresheje yimbura kuruta tuko turabahimiriza rero hanyuma kandi tubahimiriza yuko mu gihe cici naho nyene tubana turima na cyane ibitegwa bishobora kurinda uruzuba bisanzwe biharene wacu mbere n'ibiterwa byera kare na cyane nk'imboga kandi twaremeje bene gihugu yuko ahantu hose haca inzuzi ayo mazi haba n'umuci kwatigenza tuyakoresha mbere baramaze kubimenya barimba n'ibinogo byo gushobora kuyabika mu gihe cici nk'abakoresha amatomati barima amatomati imboga amashu barimba ibinogo bagashobora kuyakwega n'amashini maze bakaza barakoresha mu kuvomera ivyo biterwa. Nivyo tubahimiriza yuko twimbuye n'ubu duca dusubira guterayo ibintu nk'ubu mu gihe c'agatasi two tumiza bene gihugu nako mukumpeshe ko nk'ahantu ibigori bisa n'ibigira vyere ko boteramwe ibindi bigori canke ibindi biterwa kugira ngo tuze dusarure ibindi bimaze kumera kuko atawuzi ingene impeshi izogenda duterekare twiruke n'igicu n'ijuru kugira ngo tubandanye turi ku kivi hanyuma bene gihugu kandi tubahimiriza kubandanya baje hamwe kuko iyo abantu bari hamwe biroroha kubashigikira nibi vy'imyavu by'ifumbire biroroha kubaronsa mu gihe bari hamwe kuko amakoperative yabo niyo acaza kubasabira akazana intonde tukamenya tuti ahazorimwa naha ni byiza ko tumenya tuti abazorima naba bazorima ikini naba tukamenya n'ivyankenerwa tubasabira rero nuvuga nti abarimyi muri make turabahimiriza kandi turabona ko kuvyukuri bari ku kivi mu myaka yahera siko vyahoze hani Gihanga ariko muri iyi myaka turabona ko vyukuri bene gihugu bari ku kivi cane nta namwe usanga batari hatawe ko hararimo. Umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibikorwa vy'ubuhinga nawe ati muri komine yacu twashize imbere igiterwa c'umuceri agahamagarira abene gihugu guca imikobeko mu ntumbero yo kubandanya bakingira isi ndimwa. Hano muri komine yacu ya Gihanga novuga ko igiteye imbere cyane hagati y'uburimyi n'ubworozi ni uburimyi nirabwo butugize muri no komine kujanye no kurima ubworozi buraza bukurikira ariko dutangura cyane uburimyi nabyo bitunze abene gihugu. Muri no komine yacu ya Gihanga ibiterwa biza imbere turashira imbere cyane umuceri hamwe n'ibigori isoya igaca ikurikira ibiharage n'ibindi. Intambamyi dufise cyane ziri mu burimyi twa dufise intambamyi y'umwuzurira w'amazi aho usanga iyo imvura iguye ikarenza urugero amazi aca atwaza ibiterwa barimye ugasanga birahishiye ibindi biciye bitwagwa n'inzuzi. Muri ico gihe rero duca dutumirira abene gihugu guca bagenda gukora imikobeko ku misozi ihanamye. Aha ndavuga yuko muri kino gihe twarakoze ku mitumba ya Rugunga, turakora ku mutumba wa Kagwema, turakora ku mutumba wa Gihungwe, mutumba wa Ndava Busongo, aho hose twagiye duca imikobeko kuri iyo misozi ihanamye. Ubu unye gushika no munsi turi kumwe
namenyesha yuko ikijanye n'inkukura twagerageje kukigwanya. Tugeze ino mu kiyaya naho tumirira abene igihugu kubaka inzu zabo bakazikingira bagakora amatrottoir kuko twasanze mu bintu bituma amazi agwirirana ari aya mazi ava ku mazu agaca buri yaja agaca abona rero gutera imirima. Naho twabatumiriye ati rero iyo mwubatse muce mwimba ibinogo mu mpangu zanyu amazi avuye ku nzu ashobore kunyengetera mu kuzimu mu gishingo cy'uko yoca yirukira mu sindimwa. Tukaba rero twahavuye twishikira ahari iyo mirima y'imiceri aho twashoboye kuganira n'abarongozi ba koperative abanyabikorwa. Nduwimana Christophe akaba ashima ingene basanzwe bakorana, ati izi nguvu zose twazikuye mu gukorera hamwe. Arashima kandi ko uyu mwaka baronkejwe imbuto zirobanuye z'umuceri. Muri make kuja muri koperative abanyabikorwa tugiye hamwe biradufasha kuko no duterera igihe kimwe, dutera imbuto imwe, dukurikiranwa kumwe, bica bidufasha bica byora kwankadra amagitari yose. Kuko nk'akarorero ushobora gusanga ari nka operimetre canke atari ahantu hadakurikirwa na SLD canke atarabwa no wa mugano asanga umwe wese tora imbuto yiwe itarobanuye cyangwa asanga eteye n'imbuto asanga kateza ingwara abandi, gutyo tusanga ari ibintu bidasa neza no mwimbu ntuboneka nkuko gize gute ubonetse. Akarosho ni kanini cyane. Hariho uburusho bwa mbere koperative igira abanywanyi. Reka mvuge ku izina ry'abanywanyi. Akarusho ka mbere koperative igira abanywanyi, iyo umunywanyi abuze umuntu koperative iramuhemba 50 y'isandugu twise isandugu. Iyo umunywanyi yabuze uwiwe turamuha isandugu 50. Kandi twibuke neza ko mu bafise imirima ngaha harimo aho tukwita abantu aho nikora barima badafisa mikoro akwiye. Arashobora gukora agakehanirwa. Arigira koperative jewe nyabona narupitse mugabo ndabuze faranga kubagaza umuceri ishamba ryambaye ngishi umuceri ni mungurane nka koperative hamanzo basubiza ninimbura. Mwico gihe rero koperative ikikura mu ikifata amafaranga ikaca mu nywanyi ikacigira gute wa mwanya ikaca yikenura wa muceri kucukurikiranwa neza akuna kamaro kamwe. Hari gihe hari ubundi burushonyere umwe bumwe usanga koperative igirira nk'abanywanyi no kwita nkiyo abanywanyi baje mu kanama turashaka kwa nk'agatike kavuye mu byo byamaze kuboneka nk'agafana. Iyo tugize nka twaravye sezo uko twakoze inyungu yabonetse tukabagafana bagakora hanini. Mugabo gikuru icambere no babwira ni ca encadrement. Avantage ya mbere canke akamaro gakuru ka mbere niyo encadrement, kuko urashobora kwimata bingufise bikagufana. Akono karasho ka mbere bashobora kumata bingufise bakagufana, ariko bivanye nuko twa dufisa ntadukurikirana kuva dukengeza kuva tugikengeza mu cere gushika wera. Nico karasho ka mbere gahari umunywanyi arimbura neza, kuko niyo bishitse akagwaza tadutabariza abahinga babijeje bakaza bakiga icatumye mu muceri ubatake niyo ngwara n'umuti wo bivura. Niko karasho ka mbere kurima bwa mbere na mbere kagira gute ukunguka. Agira kasigura icatumye mu mwaka uheze haboneka umwimbu muke w'umuceri. Kwico no turashimira bwa mbere na mbere uhora Imana kuko yarabikoze nkuko bivuze kwisuka iheze twarahuye n'ibyiza bibiri sinaka kubivuga. Kiza ca mbere twahuye kiza cingwara twateye umuceri witwa komboka twitwa komboka iragwara cyane apepere nka hectare hafi 20 turagwaza. Twagiye kubibona haje umuceri utangwe gucanura amapepu tatwiro marika par contre umuceri umaze gucanura ntuba ukivugwa. Nukuvuga ariko ubu kumbuto baduhaye ni mbuto imeze neza nta muntu mwaragwaza kiretse gusa ndagashirako abantu batembuto babashinwa yitwa hybride no tumaze imisi tumva tuntu two kwidoga ko hageze kujondama hagiri kuruzuza aho usanga harimo ujuje amapepo. Hari n'ikindi kiza ca kabiri twa mwaka uheze kifumbire. Fumbire yarabuze ku rugero rushimishije, yabonetse umuceri wamaze gupfa kuko buryo umuceri akenera ifumbire umunsi wa mbere kiropika umuceri akenera ifumbire kuko umuceri ufumbirwa gatatu tukiropika n'ijya kabiri njya gatatu. Iyo umuceri rero ubuze iyo fumbire uwo mwavu kuva mu ntango burya sico kimwe ko ufumbira maze kwiza amezi abiri uteye urahomba cyane. Ubu naho kandi subi inyuma gatonya ico gihe nakavura nikagwa neza mugabo ubu tuko turaraba akire cyagenze neza ko umuceri k'umuceri kamera umuceri mwiza gose kandi n'ifumbire yarabonetse nubwo itabonetse neza mugabo hari hakarusho. Sinova ngaronetse ngo ijana kwijana kuko nubu hari abangwanyi benshi baza kudutaka bafise amavocha tumwe twagira rusansuma nyakubahwa urongoye umuyobozi wa SLD yadusavye
tugere rusasuma rw'abantu bafise amavoca y'amafumbire batarayaronka twituye umwagronome abijejwe tugiye ko ari amafumbire ashaka kuri 600 ntihenze nivyo yatubariye ko itara bafise amavoca mugabo batarayiga gute batarayironswa n'ubu rero turasaba abijejwe turabona ko kwino sezo duhejeje kuri masezo ya B nukuri vyagenze neza akafumbire karagerageje kuboneka nubwo bashi batashikiriye mugabo nka 80% bararonse ariko kandi tunasaba ko tuko turimiriza indi sezo twaratanze imbuto hari ahantu tugifise tuko duca dutera kandi ntafumbire dufise ako turafise amavoca turafise anyamafaranga twarihiye ko tunasaba ko kugira ngo bigende nkuko vyagenze bigende neza ko umucere wiramuci bazadufashe iyo fumbire ayo mavoca ataragerageza gutunganirizwa ababijejwe mu bushikiranganje bazadufashe kugira ngo nabo bantu batarayironswe fumbire bazagerageze kugira ngo bayironke kugira ngo ukuva muri bimeze neza bitagase n'ikindi gihe bizo bimeze neza nkuko murakoze ariko kandi hari n'ivyo asaba kugira ngo igisata c'uburimyi bw'umuceri kibandanye gitera imbere twebwe nk'icambere nambere cyo bwa mbere cyane dusaba kugira ngo umwembo uyongere icambere dusaba nuko ifumbire burya hajye umuceri cambere gizwe n'ifumbire bwa mbere nambere bwa mbere n'amazi ahuri ifumbire bwa mbere nuko ifumbire boneka ku mwanya ku gihe umurimyi ayikenereyewe ko kuko nababwiye burya umuceri ufumbirwa gatatu iyo rero umuceri utafumbira ku mufumbiro wa mbere ukatofumbira ku mufumbiro ibiri burya wa mwimbo urawutakaza uca usanga umushisha ari mutonya no kuvya ntupanuka mwico gihe rero ifumbire tabonetse kice kibi kibazo cyo ncambere hama tadusenga tukasaba Imana ikaduha ikirere kimeze neza kuko murazi ko kirere gitangwa n'iki ni Imana burya imvura itaguye aya mazi dukoresha ajya amazi arikanarize nawe nyine araba make usanga ari ngorane umva ikirere kigenze neza ifumbire kaboneka nukuri nta kabuzo mwembe utagira gute utaboneka ego hama tunasaba n'ikindi naco burya murabizi ubuhinga tusaba n'abahinga amenyereye ivy'uburimyi cyane donc baringiye ko bo muri CRD murabizi nk'akarori nk'ubushinwa bashobora kurima amasezo 3 mu mwaka mugatogenda turima amasezo 2 mu mwaka nico turagisaba nk'abahinga baturondera abahinga abandi bahinga babishoboye kujya babirima bagira mu bushinwa kujya bagira mu bushinwa ushobora kumva ko nko mu gihe cy'imvura bashobora kugira amabase bagatiga amazi akwiriye mu gihe cy'imvura mu gihe cy'iki bacisigara bavomeza y'amazi y'imvura mu gihe atamvura ikiragwa ivyo byose n'undi buhinga bakatwogera n'indi ngomero za hari urugomero kwa Kajeke bari bavuze ko azoshira mu ngiro n'ubu ntirurahera n'ubwo rugomero hamwe bogubaka ni kimwe kizogwiza umuceri mu gihugu cy'u Burundi cyaca mu komine yacu ya Gihanga kubera ko n'urugomero runini kandi ruzoca ruvomerera indimiro zitari nkenya urumva nico kintu ubwo rugomero ko dufise ko bava ko bashaka kongera donc kukunagura kongera karukorera donc bakarukora nifobora ukora none nico gihe umva ko n'umwimbo ucugira gute ucuboneka neza kandi cyo turi mantu hanini hagutse na wa mwimbo ukacuboneka na vya bintu byo vanga umuceri wazimvye bice bigira gute bihagarara kuko superficie bari nini n'umwimbo uboneka ari mwinshi hama murabizi naho yo ibonetse ari vyinshi abaguzi ari bake bica biti isoko kubera ko burya byose biri mwisuka shakenda uvuze ngo kirisuka abo ni babasuma naba bamwe muri gihugu y'Amerika rirukako kubera ko ucukenera kujya utarimye kintu cyambere kuva ko je ntarimye nk'utu tufatiyo ikriteri twese ngo kiza kirisuka nkacandera amaboko wowe uri ku kazi kawe burya ico ufungura uri ku kazi ntaco woronka je ntirakamu abantu bose abwo kwijukira gukora murabona ko mu vyangingo mu Burundi 98% bava ko turabarimye n'aborozi mugabo siko biri hari ikintu kimwe nashimye kugaruka ko gatonya turacabuze ubuhinga mbega ubuhinga abandi bakoresha nk'Ubuganda nk'akarorero ana ko igihugu kimwe gishaka kugabura nk'igihugu binga ku bigori mbega nk'ubinga abandi bakoresha twege mu Burundi habuze iki tukiye kwiga kuko ushobora usanga umwene gihugu mutonya yumvira gukora mugabo kabura financement uburyo akabura uburyo akiyumvira gusohora isuka muga kabura uburyo akasanga akatira bimwe vya kera yabuze ifumbire ata mu bigori kuko avuga ati je shaka gufata ifumbire yanje umwavana ndashe mu bigori no fonda uta mu fonda utahe mu muceri par contre n'ingora kinera gafumbire turabura uburyo bwa menambire ubwo buryo abene gihugu barabura uburyo harimo abene gihugu bato bafise umutima wo kurima mugabo babura uburyo cyo ni cyambere hama n'ubushakashatsi n'ubuhinga mu janye byo kurima navyo nyene birakeneye kunagurwa abahinga je byo kurima bakanagurwa mbega bakimita mbega ibyo mu Uganda bakora n'ivyo mu Bushinwa bakora kandi two bishobora none nyambuto bishobora habuziki umukuru w'umutumba murira wa kabiri ahari iyo mirima y'imiceri nawe nyene arishimira umwimbu w'uyu mwaka
ariko kandi ntiyibagiye gutera kamo leta ngo ibandanye kubarosa ifumbire ku gihe mu ntumbero yuko umwimbu w'umuceri ubandanya wiyongera. No kuvuga abantu harimo umuceri muri koperative turabikurikirana kuko abanwanyi bari muri koperative basanzwe ari abenegihugu dutwara, kandi iyo hariho imyidogo biradushikira ku mutumba, naco gituma tuguma dukurikirana buke uko ibikorwa biriko biragenda, tukabikurikiranira hafi mu banwanyi canke no muri koperative. No kuvuga akamaro bizanira igihugu aya matongo kuvyukuri turemeza kara ya leta, kandi n'abenegihugu nabo igihugu ni cabo n'aba leta nyene. Akamaro bizana nuko abenegihugu basohora isuka bakarima, hama iyo barimye bakarihare SRD, hama ibisigaye navyo bikabafasha mu ngo, bikabafasha no gutera imbere mu nyubako canke no mu bindi bikorwa bitandukanye. No kuvuga ku vyukuri turavye imyimbu yabonetse mu mwaka uheze n'imyimbi hari ubu hari akarusho, kuko je mbere no bivuga ko ico no bivuga ko abagaragaje kubisigura bavuze ko byatumwa n'amafumbire canke n'ikena ry'amazi. Jewe nanye ndafise ikindi kintu nongerako, buga turiko turaraba amafumbire twahora turonka ya fomi n'ifumbire uno mwaka twarose ya fumbire y'amavu w'umutanzania ntabwo bisa n'iya fomi, kuko uri kuraba mwimbo ku vyukuri umwaka biragaragara ko abenegihugu bazokwimbura kandi neza bivanye nuko ijya fumbire ku vyukuri ngira ngo irimwo ibintu vye bikwiye. Ku vyukuri ntambamye bahora nazo, ubwa mbere bwo n'ikibazo c'ifumbire. Iyo umuntu yagiye kugombora ifumbire kandi akayigombora ari nk'akadeni kugira ngo azuze kuriba yunguke, hama rihide n'ry'abandi, hama hakagera igihe ugombora ifumbire, hama hakagera igihe ya fumbire ushira mu mirima ariko ifumbire ikabura. Iyi fumbire yabuze rero waragomboye n'byari ndacayongera kwita mu yandi madeni, ajya kongera gusaba ideni kugira ngo aje kugurira aje kurondera ifumbire ku bandi canke aja kuyisaba ku wayirose, ugaca usanga fumbire yateba, umwimbu ntubaye neza. Intambamye ku vy'ukuri mbere bwo n'ifumbire. Iyindi ntambamye na amazi. Amazi arakunze gukena, nk'umwaka naho batabivuze, baraje arigeze kumeneka, imirima igeze gufumbira rya kabiri, hama bica birapfa naho vyazananye n'izo ngwara zose, bica bituma abarimyi bahomba. Mugabo no munsi turiko turaraba biragaragara ku vy'ukuri ko Imana bikwaze, ikirere cyaragenze neza, n'agafumbire karabonetse, namwe muri ko muraraba uyu muceri murabona ku by'ukuri kuteye igomba, kandi saha gusa hose burya imiceri imeze nk'uko. Ubwa mbere bwo ico akamo twabatera nuko abanwanyi canke abenegihugu bokurikirana indimiro zabo, idari bagasohora isuka bakarima ku gihe, bakarima hakiri kare, kuko iyo umuntu yarimye kare umuceri afise ukungene umeze, iyo uteye inyuma y'uwundi ubu koko uva mu yindi mirima buca buza mu murima wawe. Naco gituma SRD itangira imbuto rimwe ikaraba nuko abo bantu batereye rimwe. Akamo twatera rero nuko ubwa mbere bwo tugasaba leta, iyo abantu bagomboye ifumbire ikaza ku gihe. Nk'ubu turafise abenegihugu benshi cyane bafise imyidogo, bigaragara ko naho tugira dutere baraduhaye imbuto atafumbire bararonswa. Hamwe rero ifumbire yoboneka tukarima ifumbire ihari, bizoca bituma n'umwimbu wiyongera. Ubwa mbere bwo twasaba leta ku vy'ukuri ko yoza irakurikirana cyane ko abenegihugu bagomba ifumbire yabonetse. Icya kabiri tukadusaba izi ndongozi za koperative kwama hafi y'abenegihugu kujanye n'amazi, ko umuceri utarosa amazi ntibigenda neza. Kandi n'ukuri turanabashimira ko amazi barayakurikirana, iyo amazi yakenye baritanga nijoro bakarirara kugira abenegihugu baronka amazi bakayabagaburira ku ma rozeri bakavuga ati rozeri nizo ifise amazi ejo, iyo munsi urenganya bakayihereza indi rozeri, hama mu nyuma bagaca bagira rusangi bagakurikirana ko imirima yose yuzuye. Ninaco gituma mubona ko imyimbo ku vy'ukuri no munsi bizogenda neza. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu, ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo, imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose ingungamahagara, wabubonye rimwe agenda atamacumu. Woba yaramwumvise